mpika ibintu ko bikomeje gukomera, ibintu ko bikomeje kubamwo icuka kidasanzwe. Mbisi karibu nanone mu makuru y'imyidagaduro abe muri entertainment y'Uburundi, abera muri entertainment y'Uburundi nk'ibisanzwe ko B aka mega speaker Mr ndabivuga mbese na yandi mishi aha ni kuri TWENGAKO TV ushobora gukora subscribe kugira tuze turabana buri munsi. So guys, rero ati ndigiki rero kibaye muri entertainment, umuririmbyi ariwe B ariwe kizigenza atanze ubutumwa bukomeye cyane, aho ubwo butumwa aburimwo inyigisho nyinshi cyangwa se aburimwo ukwihaniza cyangwa se kubavuga kubamuca intege. Ni B imbere yaho aheruka gukora igitiramo hariya muri Alemanye cyangwa se mu Budagi, akitabirwa n'abantu benshi. Hanyuma mu gihe hariko haraba ico giteramo ubona ko hagiye habamwo nyene utuntu tutagiye tumera neza, bamwe bakavuga yuko B Yoba yaragwaniye mbese kuri stage cyangwa se yoba nyene yaragwanye n'abafana ariko bikaba bitabaye. Mu nyuma B naho ukabona yuko neza abantu nyine bakomeje kumwataka ku mbuga zigiye zitandukanye, abavuga amajambo menshi uko yaje aciriwe, ariko B inyuma y'ivyo byose ahejeje kubashikiriza ubutumwa bukomeye cyane. N'ubu butumwa yashikirije aho yagize ati aho navuye haheze imyaka 14 nsengeye abansi banje, uru rugendo ntigwigeze arunyorohira anamba, kuko abo twakuranye badahora bemera intambwe arabateranye bakankwegera inyuma hakunsunika imbere, byose ni kubw'Imana. Urumva aya niyo majambo yashikirije, aca tigariti anotsebye cyangwa se ati menya neza aho ngeze narahagwaniye cyane nca mu mahwa menshi, kuraje nawe mu vyuriko ucamwo ntiwihebure imbere aho ni heza. So guys, aya niyo majambo rero B yabashe gupostinga igihe yeriko aratsakwa n'abantu benshi, mbisi avugwa n'abantu benshi ku mbuga zigiye zitandukanye. B niho yashiraho ara majambo kandi ubona yuko ara majambo yerekana aho yavuye, acashiraho n'indirimbo imwe ya kera nyene, ni indirimbo ya kera inkuru y'ukuri, acashiraho agace kayo mana y'ikigongwe chawe yumva mana y'ikigongwe umusigo mwayize wibuka noja adavise. So guys, indirimbo niyo yatumye B yubaka amateka murabizi. Rero ubwo nibwo butuma ahejije nibwo butuma yaciye ashiraho imbere yuko akoze show akitabirwa n'abantu benshi, mbese bakatangura kuvuga yuko B mbese yagwanye, ariko wumva neza yuko afshari kinyoma atigeze agwana. So guys, iyo rero niyo message yagize. Yongera agira yindi message ati Ubudagi bwaje imbere amukuma energy cyangwa se ingufu zidasanzwe muri Europe tour cyangwa se ahariko aragirira ayo manoze y'amashow nkuko mu mazimisi mubizi, ahariko aratembera mu bisigara bigiye bitandukanye by'Iburayi mu bihugu bitandukanye akagenda akora amashow. Atwanditse amateka ku adasanzwe uno mugoroba. So ubunwe nyene ariko yariko nyene ababwira yuko agiye no gukora ikindi gitaramo mu Bubiligi muri Liege. Abona neza yuko B bitaramo byose yakoze hariya, ubona yuko iki yakoreye mu Budage muri German arisho cyashoboye akwitabirwa n'abantu bishi. Rero abantu bakaba bariko bagenda bamuvuga ajambo agiye atandukanye, agaca babwira ati aho yavuye ni kure, ku myaka 14 iheze ati yarabisingiye, uru rugendo ntigwigeze rumworohera namba, kuko aho abo ingabo yakuranye aribo bama bamusubiza inyuma aho kumutera intege. Muri notebye yiwe byose muri notebye yiwe byose ati ibyo urimo byose ukora ati ntugacike intege, ati nawe bandanye ukora, ati nawe uzogera akuco ushaka. Guys, ubona rero yuko ari amajambo B yariko avugisha abantu benshi, aho nyene yabishikiriza ku rubuga rwa Facebook. Reka tubabwire ati hasta la vista, ayo niyo majambo B yashikirije akomeye, nawe ntugacike intege mu byo urimo byose, ashira Imana imbere hama ukoresha umwete, byose birashoboka. B aka mega speaker Mr ndabivuga, tubane no mu zindi nkore zitandukanye.